sawa? Ni sawa. Urakomeye? Yego. Umeze neza? Je ni sawa ndashima Imana. Ko nama ndakubona ugiye utwaye amashugwe, ubugiye he? Mbona muri he? Oya, nama ndakubona ugenda, usubiruza ugenda. Echa nimve aho kuvugisha. Newe usanzwe uri umuzamu nga. Oya sindi umuzamu, basi mba nteramiye ngaha, aha ni nko kwirigara giwanje, mba ngaho hafi aho. Ashobora ufise umutima ugumye kuza guterabira ngaha ahantu kumenga harateye ubwoba. Allah! 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 Aha ni bisanzwe, ni nko muhira, basi ni ibintu bisanzwe. Je urumva mfise umuntu w'umukunzi kenshi nama naje kumwibuka. Nahi namubuze ntamwanka. Rero hari igihe bingora nkumva muri je ndabuza amahoro. Iyo mbuza amahoro rero ncanza nkaraba kantu shirako kagashugwe hanyuma nkaca ngenda. Niyo mpamvu kenshi ukunda kumva. Pore kweri ni umwihangane. Ni ibintu bibaho. Yego, nubu niwe mwari muje kuraba. Nubu narinje kumwibuka. Aharo ndahejeje ndabanije ngenda kuko naramukunda cyane. Yo none yaragwaye. Byagenze gute, yapfuye gute? Kutambwiye. Bisanzwe hacige kitari gito. Habaye ikintu cyababaje umutima wanje kandi cyababaje n'umuryango wanje. Allah! 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 Mwana yaranyishuye. Mwana yarakwishuye. Ngira wari umaze imyaka myinshi uzbisenga. Nani ubizi ko bigoye. Haha. Kare n'abantu kugira mariage bukunze murana neza. Rega niho bawe. Bere we hajya uvugishije ukuri. Mwijya myaka wavuze ngo ufise 23. Hajya we ntari imyaka cyane wikuriyeko. Aya sinikuriye ko ni. Wajya wakuye ko nka Mike. Warakuye ko imyaka 5. Shanze kuzanira ikete cy'ubukisura. Nibeshe. None ry'ubukisura. Ni wagiye guhinduka. Aya niwe twemerera. Ibyo ni byemewe. Mugabo ndakubwira ikintu kimwe. Sambrage wewe. We prema uri kirezi. C'est vrai. Nkayo ndiko ndatambuka mu baraba nkakubona. Nza mbona umenga niwe bateye muri Miss Burundi 2020. Kwani ari wewe? Wari umaze kumenya none. Ne ari wewe? Ni wari bwana none ari je. Cyena ngira yoba yari wewe? Oyi nzotogwa muri 2024. 2024. Wabaye hari umugore urigera ubona yabaye Miss. Cyerere nzubu wa mbere. Gusa wewe. Madame Madudu. Gusa wenda kugira ikintu kimwe. Urabona. Wewe ikintu gusa nama mbona. Iyo ndiko ndakuraba. Inza mbona umengo Bikira Maria yasaguta. Wewe? Ndabane, tubona dusa. Wewe? We prema hinge turaba. We prema ngiro Bikira Maria. Mana yakuma ikumezagiri. Imezagire gushika he. Gushika kukanyuma, gushika kumera wisi niko batugiye. Wari ushaka komba mu mubiri. Uva mu mubiri. Atuzogumana ega namwijuru bizogumaye. Nzogumana none rero umugabo wanje. Bijya nivyo batubwira nyine ndaziko no mwijuru tuzoguma dukundana. Dukundana muzohera ngaha mwisi. None ndakubatse wewe ugira kunda gusenga. Cyane gose. None ujya munsi kugirana na dawa twese ikunanire byagenze gute. Yakunyibutsa. Dawa twese ikunanire. Wewe bakubwiye ngo vuga ngo ndemeye ngo kuzobana ngo nabarudu bakaramata ngo ubuzima bwanje bose kijye kintu wavuze cyari kimeze gute. Nari nahemye cyane. None ashobora guhema kujya ko. None sivyo by'iwacu. Abantu bagoresha dukozwe mu bintu by'ubwo. Gusa hajya harimo n'umunezero. Haha. Sinzigere ntariza ahubwo. No munsi tunwa gaki. Jennifer, sanko bizima. By'amafanta wa. Uyu munsi mugushaka kumpindurira. Ka whisky. Aya reka. Kavinyu basi. Na kavinyu mwana reka ka whisky na kavinyu. Yo, gabundi na ashinasha. Chema ka. Chema kadroski.
Ah, kaguma ngahe? 13,000. Ah, nongera nka ka 60,000. Ah, oya, reka jewe hagomba none. N'utu dutoka ufise imengano tw'uruyoya. Oya reka ahubwo urabona iraba byashaje. Ibintu vya mariage vyapfuye. Sigaraba kagomba No gafite. kurabe byo kanjana muri ville basubire bangire neza dimanche tuzoza gusenga byapfunga buri. None hari na kimwe no. Aya, abantu babageni nkatwe. Nubwira pati gazokwiruka. Abantu bazoza kundamutsa abagenzi bawe baba ndi mukina n'amafilme bazoza kundamutsa bajya nta na kimwe bajya baca bibaza ngo n'agafilme twakinye turabihana bajya barabizi ndashaje Anakaboesha na wamesinyo katatumeni. Mama hamura kubona. Anakaboesha na wamesinyo katatumeni. Allah oya ni wihangane birababaje ibyo bigabo bimaze kuza bikatukorera iryo deka naramukunda gose n'ubu sinumva ko nopfa nsubiye kuronka nk'ubumeze nkawe ihangane none muwo mubabaro ufise hari umukunzi wari bwarusubire kuronka nawe ndigera ndonka ntawe urigera uronka nta n'uwo numva nshaka oya reka nkwereke nkaha nje mu buzima bwawe noza ndakwibagiza ivyo vyakubayeko urumva ugasubira mu buzima nyene busanzwe ukisanzura sivyo ndakubaza ikintu kimwe wewe witwaye jewe nitwa Queen Allah none wumva gute ega nta na kimwe none rabahonyeho ngaho sa ni Imana yaduhuje je nahora ndakubona niyo mpamvu nahora numva nanje mbabaye numva nyene nduwo kuko kwegera nkakubaza impamvu nguma ndakubona nuwo mubabara Imana yashatse ko noza ndaguhoza nikulize kitu kimoja nikushindikize kidogo usijali Allah aya nana kimwe naye nibutse ingene nyene ndose umukunzi yo canumva nyene nibirase ko nihangana ca ndatwenga
kungena nkanze none ujuvahi je nayi nakurondeye nahiza hose nabuze ujuvahi yo reka jewe ukivyiyumvira kuza banamaze kubibona none abantu bakundana urucu byumva nawe banamaze ho najya no mu mutima mba nakubonye Allah 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 sha none wowe ugiyumvamwo gute nene umukunzi wanje aho nyambukorerwamwe n'abamarayika cyane hewe urumva nyene hariho ukuntu byari narahinda kurota ndakurota urumva utuntu narose twari utuntu turyoshe nyene twasa n'utw'umusheri wanje ataraba marehemu yahora ngirira umuntu ni nk'uwundi ntubizi aha je nzokuba hafi amarira nyene warize yose mugabo rero uno munsi ndashaka ikintu kimwe unjane unyereke muhiri wawe nese ibyo sheri muhiri wanje urumva rero kubera ntavyiteguriye we ntubwire ingorane tuzoca tugenda mu ndwiza sibyo none urabona nawe unteye surprise tuzoca tugenda mu ndwiza none mbe wavuze yuko mu nzi yiye ngaho hafi nyene aho nene hajya naciye ndiko ndaza gutya aya ahantu hari inzu hari etage gutya etage ndende naho hafi we nzoca ndahakwereka ntugire ikibazo mu ndwiza mbe urazi yuko ujya munsi utampaye utunimero twa telefone ushobora kumpa nimero zawe za telefone nimero yanjye ya telefone urazi ukuntu byampangayikishije kuza ngaha nkarondera nkabura ni telefone nukunkanga urazi ukungena unkanze sheri wowe ukiza honyene nari namaze kubibona ko atakindi kintu uza kumbarira nimero ya telefone raho muri telefone yawe naziguhaye kandi noneho urabizi ko ngaha mu Burundi dukoresha nimero 8 raba muri telefone je n'igiharuro kimwe sisi kugera ku biharuro 8 none nenda kubaza ikintu kiyo nari nimero zanje wazikuye kugira undungikirizo ziwawe sheri honyene jewe ukibimbwira urumva namaze kugusoma we urabana ndakwegereye byose ndabizi none nizi nizo sisi naho ntangorane none ndakubaze none ibi bishoboka gute kugira ushobore kundungikira nimero ku telefone ntari bwigene ndagubwo we nta muntu yaguhaye nimero zanje we none ntibambwiye ko ndi umumarayika we nawe uri umumarayika wewe urumva utererwa urumva hajya mba namaze kubibona kubera nyene umuntu none umukunda ugumana nyene ibintu vyibura bimenya vyinshi gusa rero ndashaka kumenya papa wawe na mama wawe mbe wewe wivukana urumwe jewe ndivukana ariko mama na papa nabo fise none ubahe nakubwiye mba ngaho hafi none abubako nagira saba abavyeyi bawe je ndiba wewe nyene tugende mugabo uze kunyereka aho hantu oya kubera ntabiteguye nzoca ndakujana mu ndwiza sivyo nakwiteguriye si sawa none gusa no munsi ari nagendanye udufaranga nashaka tujane tuze gusangira agafana tuze gusangira agafana ivy'ifana oya numva ameze neza numva atakintu nkeneye kunwa no kurya ntugira ingorane kuntu byibushe basi ntiwopfumo ngira ngira winywera ka whisky basi ndakugurira ka ameze neza nahejeje je numva nyene meze neza ntangora je numva no nashaka ko dusangira ka utwo duhera uraza kudukoresha nawe ntega ntubuze ibindi bintu dukoresha honyene muri rya pantaro yarindi twahura cagihe ubwa mbere wambaye hajya ku mufuko w'ibubavu kuri rya portemande hari amahera nakurungikiye none ne wagiye none washitse muhira Allah nta kimwe nakurungikiye uduhera nawe uzorabe nyene uza kuraba kurya mufuko w'inyuma ibubavu hayimwe amahera nayaguhaye uzora umbe je twakundanye n'umumarayika nta ngorane Allah
nganda gusaba akantu kamwe je mbona umenga basi nta n'agapira wumva ushaka basi tuje kurya agapira oya nta nakimwe nukuri numva ameze neza we ntugire ingwara tuzosangira gasha we ndabona umenga uri nyene uri babana bo mu kibose basi banwa n'amata utuntu nyene tworoshe tuma bavyibuha kabiri karemvye ntangora nta kibazo basi ngira wasi ibyo bifanta basi kwera byuzutsinda aya ntacho rindira gato hello ushu mushkil ليش الحين يجي مين ليه الحين يجي اوكي Allah hewe kururimi wari kuravuga ni nyabaki oya nana kimwe ni ibintu bisanzwe none ico kirimi ni giki Dorimi nyene rusanzwe nkuko nawe uvuga nuvuze gute ndamubwiye ko ngiye barampamagaye none uragiye nagiye kukugurira na kakana oya numva ameze neza ahubwo we tuzosubira bariko barampamagara sawa Allah